Mu nama yahuje umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste NDAYISHIMIYE n'abaserukira amacooperative yimba ubutare kw'igenekerezo rya 25 Ntwarante, umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE yarasavye buri koperative kwerekana ubutare izozana buri kwezi. Hanyuma umwe wese kuri koperative yiwe arerekana ubutare azozana mu kwezi. None maze imisi mwimba nta numwe amaze munsi y'umwaka yimba, no kuvuga umwe aramaze kumenya statistique uti je mu kwezi nzohora ndonka ubutare bungana uko, ngasanga wabeshe ti ferme. Ndabaha ese amezi abiri, ngasanga bavuze bike uronka vyinshi, uzoca ufutwa. Na mwavyumvise fraud, ukaba wavuze vyinshi ntubizane wabeshe. Kuko nshaka kugira statistique menye nti mu Burundi ku kwezi twimbura korota ingana uku, twimbura kasiterite ingana uku, twimbura inzahabu ingana uku, tugaca tumenya mu kwezi duce tugira statistique zo muri loi budgetaire tuti tuzoronka amahera muri uwo mwaka, Uburundi buzoronka amahera angana uku, kugira ntidusubire gucanamwo. Nayo bamwe mu basanzwe bakorera mu makoperative acukura ubutare barashikirije zimwe mu ntambamyi bahura nko kutaronswa impapuro zikenewe. Uburundi bwose buri mu butare, tunganya nyakuba ico bita giceyinike, OBM na environnement na OBPE. None konzi bafise amasare asumbaya bakoreye hamwe, uno munsi uradepoza dossier muri environnement ugasanga wowe utazwi, iyo dossier izojyama yanakajanywe kubera bamuzi akaba ariyo baca bashira hejuru bakayitwara iyigakogwa. Hama jewe ikibazo nagomba kubaza ni kijanye n'amadokima turondera muri OBM. Amadokima umuntu arariha mugabo kugira ngo tuyaronke bikagorana. Twobibutsa ko umukuru w'igihugu aherutse kunegura ko hari amashirahamwe menshi yimba ubutare ariko atamwimbu uboneka uva mu ico gisata winjira mu kigega c'igihugu.